kuri wa gatanu igenekerezo rya 2026 ndamukiza umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara zose z'igihugu cacu. Haritezwe kandi imvura mu ntara za Cibitoke, Rumonge hamwe na Makamba. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza, Muramvya, Gitega hamwe na Mwaro, aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke, aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 29. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:59 rirenge igihe cy'isaha 12 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere, naje ndayizenje naye bashikirije mwakoze kuyakurikira.